Ifumbire ya FOMI yoba izosubira kuboneka neza ryari? FOMI ihinguriro rimwe rudende rihingura ifumbire y'ikizungu mu Burundi kuva muri 2019 ryarandikiwe ikete kuwa 22 Gitugutu 2025 risaba kubangira gutanga ifumbire ku barimyi ryari bitegekanijwe guhera kuwa 23 Gitugutu 2025. Muri iryo kete ry'ubushikiranganje bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije Mbarubukekari na Burongoye yandikiye umuyobozi mukuru w'uruganda FOMI amusaba kubangira gutanga ifumbire gushika bahawe irindi sanga. Imvo ngo nuko ubushikiranganje bwasanze ibikorwa byo guhingura ifumbire biri hasi cyane ku bice 27%. Umushikiranganje yasabye umuyobozi mukuru wa FOMI kuduza umwimbu kugira batangure gutanga iyo fumbire ku barimyi hamaze kuboneka n'imiburiburi ibice 50% by'iyasabwe. Abarimyi imyidogo ni myinshi. Mu ntara zitandukanye z'u Burundi haranga ubukene bw'ifumbire kuva mu mwaka wa 2022. Igihe kimitanga idakwiye ahandi naho igashikira abarimyi yacerewe cyane mu gihe bo babahejeje kuyirihira. Muri Ruhuma 2025 abarimyi bo mu ntara ya Kera ya Karusi baragize imigumu kijanye n'itangwa ry'ifumbire. Ico gihe bari basanze imodoka ije gupakira ifumbire igira ijane muri komine Mutumba mu gihe bari bababwiye ko yaheze. Kubera iki itangwa ry'ifumbire ridasiba guhungabana mu Burundi, nivyo tugire ducijya nini. Zimwe mu mvo zituma iyo fumbire ikena nkuko vyagiye biragarukwako n'abategetsi batandukanye ni nk'izi zikurikira. Mu biro byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi muri 2022 vyabereye mu Yinga, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko ikibazo c'ikena ry'ifumbire, isukari, isima hamwe n'igitoro bihari yamara ko agiye kubitorera inyishu. Mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko mu bituma ifumbire ikena ari uko isi ndimo yiyongereye inshuro zitatu, gutyo rero bigatuma ihinguriro FOMI irengeka. Mu nama yo muri Ruhuma 2022 yahuje umushikiranganje wa mbere w'ico gihe babura amatari hamwe n'abajeje ihinguriro FOMI, Simon Ntirameba yaserukiye iryo hinguriro yavuze ko nawe atewe amakenga n'ukungene abasaba ibifumbire babandanya biyongera. Ico gihe yamenyesheje ko hagati y'umwaka wa 2021 na 2022 ifumbire yasabwe yavuye ku matoni 27,000 ija ku matoni 37,000. Muri Nyakanga 2023 aho indongozi zariko zirabira hamwe ku mwaka w'uburimyi wagenze ku meshi, icegera c'umuyobozi mukuru wa FOMI mu Burundi yavuze ko bafise ibibazo vy'ubuhinga no kutaronka amahera agaciro arivyo bituma ihinguriro FOMI ridatanga umwimbu ukwiye. Yamara Jeruvendera ko bocera umushikiranganje wa mbere yarabiteye ivyatsi imbere agabisha iryo hinguriro ko babandanije bateba mu kuyitanga bazofatirwa izindi ngingo. Nubwo biri uko muri ndamukiza naho Jeruvendera ko bocera umushikiranganje wa mbere yaramenyesheje mu nama nshingamateka ko ikibazo c'ikena ry'ifumbire riva ku bukene bw'amahera agaciro. Na Prosper Dodiko yahoze umushikiranganje w'uburimyi yatanze inyinshi isa niyo muri Mukakaro 2025 mu kiganiro n'amenyeshamakuru Igitega. We yarahejeje yongera ko ubutare hamwe n'ibiterwa njabukamazi arivyo bizotuma ikibazo c'ifumbire gihera kuko bishowe bizoheza bikazana amafaranga mvamakungu. Ubuyobozi bwa FOMI buramaze gushikirizwa kandi n'ingorane zijanye n'ukunguruza ifumbire mu gihe yabonetse biturutse ku ikena ry'igitoro. Imvo yindi ituma itangwa ry'ifumbire rihungabana ngo n'amanyanga bamwe n'abandi. Vyashikirije n'umukuru w'igihugu muri Ruhuma 2025 aho yatanze akaroro ko mu ntara ya Kera ya Bururi aho ifumbire yatse kudatangwa kandi iri yamaze gushikanwa mu bubiko. Ivyo mahinguro mashasha ayasahiriza bigeze he? Muri vya birori byo kuwa mbere Rusama 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko hakwiye kandi hagiye kubakwa amahinguro mashasha yosahiriza FOMI. Inyuma yaho muri Gitugutu 2023 umukuru w'igihugu bwiwe yaragendeye ariko harubaka uruganda rushasha rw'ifumbire ku musozi wa Jenda muri komine ya Bugendana aho byari bitegekanije ko ritangura gukora muri Nzero 2024. N'ihinguriro FOMI ubwaryo ntigicaye. Hari ishami ryayo ririko rirubakwa ibukemba mu ntara ya Rutana bivuga ko rizoshobora guhingura amatoni 300 y'ifumbire ku mwaka aho bitegekanya ko hazocaguka ko n'umwimbu uzoshorerwa hanze. Nubwo akigaragara ibibazo mu itangwa ry'ifumbire kandi ayo mahinguriro mashasha akaba taratangura gukora, ihinguriro FOMI rirabandanya ryagura akarere mu bihugu bitari bike bya Afrika. Uruganda rwo muri Tanzania rwaratanguye gukora, izindi nganda ziriko zirubakwa muri Uganda na Angola. Adrien Gacika rirongoye aramaze kubonana n'abakuru b'ibihugu vya Kenya, Nigeria n'ahandi mu ntumbero yo gushinga amashami y'ihinguriro ryiwe. Ku bwanyu umuti y'ifumbire mu Burundi tuwitege ryari? Gute?
tubwire muri commentaire.